Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatandatu igenekerezo rya 10 Ruhuhuma 2024. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Aya mayira rero bagenzi ni ukuyitondera. Dore ivyigwa ku vyaraye bishikiye ikinyamakuru Ikiriho. Ikinyamakuru Ikiriho gifatwa nk'ikinyamakuru c'iperereza ry'u Burundi. Ni kimwe mu binyamakuru bikorera ku mbuga ngurukanabumenyi vyashinzwe mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza kugira bifashe gutanga amakuru atandukanye n'ayava mu binyamakuru vyahunze no ku mbuga z'abahanira agateka ka zina muntu bari hanze y'igihugu. Uwashinze kino kinyamakuru Donatien Ndayishimiye asanzwe wenyene hari intwazangabo mw'iperereza ry'u Burundi. Kino kinyamakuru carakoreshejwe cane mu gukwiragiza ibinyoma vya propagande y'ubutegetsi mu gucafuza abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abaharanira agateka ka zina muntu. Mu mpera y'ubutegetsi bwa Nkurunziza kino kinyamakuru caragize ingorane. Nyeneco Donatien Ndayishimiye yaraketswe ko yariko arakorana n'abasumyi b'urusaku arafatwa arapfungwa. Donatien Ndayishimiye yari asanzwe anafitaniye amatati n'uwarajejwe amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ishari ryari rifise ico ripfana n'ingene abatanga amakuru bagabura amamiliyoni Nkurunziza yarekura buri kwezi agenewe iyo mirwi yose yari ku rugamba ku mbuga ngurukanabumenyi. Ikinyamakuru Ikiriho cahavuye cugarwa. Aho Perezida Ndayishimiye aziye ku butegetsi, Donatien Ndayishimiye nawe izuba ryari ryatse yarahawe umwidegemvyo wose. Ikiriho carasubiriye gukora buke buke yateye yegera rwose umukuru w'igihugu, yaranahawe kandi amakontara akomeye cane ya leta. Dore rero ivyaraye bishikiye Ikiriho. Mu mwanya wa mbere kibicishije kuri Twitter cange X, Ikiriho caranditse inkuru ivuga agashimwe umushikiranganji Albert Shingiro aherutse guhabwa mu gihugu ca Île Maurice. Donatien Ndayishimiye hasanzwe avugwa mu karwi kariko karakora ibishoboka vyose kugira Albert Shingiro asubirire Lieutenant Gervais Ndirakobuca mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere. Iyi nkuru yasa n'iyirondera kwongereza kwerekana ko Shingiro azwi neza mw'isi, ko ataho hahuriye na Ndakugarika ko Perezida Ndayishimiye yoba atomboye hamwe yogena Albert Shingiro kuba umushikiranganji wa mbere. Atana akanya kahaciye rwa rubuga nyene rw'Ikiriho rwakoze inkuru ya kabiri yubakiye ku nkuru ya mbere retweet, ruca rumera nk'urwiyamiriza ka gashimwe ka Albert Shingiro ruti akamaramaza karama, abadede bahimvye amahera ubu basigaye bariha abafunga kiwani kugira babahe ubushimwe butagira mvura. Aho Perezida Ndadaye aryamye nimba araba ibibera hiyo i Bujumbura arababaye n'ukuri. Inyuma y'akanya gato cane iyo tweet ya kabiri yarafuzwe. Ikiriho cica candika ko urubuga rwabo rwari rwatewe. Ababiravye bose batangarira rimwe bati abo basuma banyu ntibasanzwe, banditse inkuru imwe gusa baca barihorera, namwe mu mwanya muto muba murayifuse. Ibintu nk'ibi bishika gute? Ibintu nk'ibi birakunze gushikira abantu bafise konte nyinshi za Twitter muri telefone imwe. Birabashikira bakihenda bagasanga bashize ku rubuga ruzwi amakuru bari bategura gushira ku rubuga rutazwi, canke bagashira ku rubuga rutazwi amakuru agenewe urubuga ruzwi. Mu mwaka w'ibihumbi 2016 vyarigeze gushikira Albert Shingiro yaserukira Uburundi muri ONU. Shingiro yari afise urubuga ruzwi yakoresha mu gutanga amakuru y'akazi, ariko hariho urundi rubuga rwakekwa ko ari urwiwe rwitwa Jeff Rukandingona. Urubuga rwa Rukandingona rwakoreshwa mu gutuka abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD no mu gukwiragiza inyigisho z'urwango rufatiye ku moko. Kw'igenekerezo rya 21 z'ukwezi kwa gatandatu 2016 urubuga rwa Jeff Rukandingona rwatanze ifoto ry'umunsi mukuru Albert Shingiro yaravuyemwo kwandika ko anezerewe no kuba yari kumwe na bamwe mu baserukira ibihugu vyabo muri ONU.
Kuva uwo munsi Jeff Rukandingona baramenyekanye ko ari we Albert Shingiro. Amaze kumenyekana yaciye afuta urwo rubuga kuko ivyari birwanditsemwo vyari akamaramaza ku muntu aserukira Uburundi muri ONU. Ibi vyaraye bishikiye ikiriho navyo vyerekana ko uwandika amakuru kuri Twitter y'ikiriho asanzwe afise urundi rubuga yandikako atyoza ubutegetsi. Ejo yarihenze ahejeje kwandika inkuru ya mbere ku rubuga rw'ikiriho aca yandika inkuru ikurikira atazi ko yagumye ku rubuga rw'ikiriho. Ni gutyo mu kanya isase hasohotse inkuru zibiri zivuguruzanya. Ni ikihe cigwa vy'ukuri dukuramwo? Izi nkuru zibiri zanditswe n'ikiriho ejo haheze ziratanga icigwa gikomeye. Abavyina ubutegetsi bwa Ndayishimiye ni nabo nyene mu mpisho babuvuma. Ntawotahura ingene urubuga rwama ruriko ruravyina ibikorwa vya leta ari rwo nyene ruriko ruratuka agashimwe kahawe Albert Shingiro rukavuga ko katagira mvura. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD burimwo ibinyegezwa vyinshi. Hari benshi tubona bavyina Perezida Ndayishimiye ariko ari bo nyene bariko barategura kumusenyura. Hari n'abariko barafasha Albert Shingiro gukuza Gervain Ndirakobuca ariko ari nabo bashira amakuru ndakugarika. Hariho abitwa ko bakomeye mu butegetsi ariko ari bo nyene batanga amakuru mu binyamakuru vyahunze no mu baharanira agateka ka muntu bari hanze y'igihugu. Uburundi rwose buragoye cane. Nayo mu yandi makuru kandi nuko muri Ituri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivyononekaye muri Nzero biteye ubwoba. Amashirahamwe yigenga muri Ituri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatanze icegeranyo kibabaje mu kwezi kwa Nzero. Abasivile batari munsi ya 80 barishwe mu bitero vya ADF. Kuri uwa mbere uwo murwi nyene waragize igitero muri teritwari ya Mambasa wica abantu 11. Ku bwoba abanyagihugu bo mu bisagara bitandukanye barahunze. Igitero c'uwa mbere cakozwe mu bisagara vya Banzunzuwa ndetse na Manziya muri grupoma ya Mambembe Bera ndetse na Bangore kubw'amasoko yaho nyene. Abo bagwanyi bari bitwaje ibigwanisho bikomakomeye kandi barahwikiye abanyagihugu. Barakoresheje ivyuma bito na binini mu kwica abanyagihugu. Tumaze guharura abasivile 11 bapfuye. Birababaje uko akaba ariko biri mu cegeranyo catanzwe na Kista Maskini, umukuru w'ishirahamwe ryigenga rikorera Ibabira Babombi. Ariyamiriza ukutabanguka kw'igisirikare mu gutabara mu gihe abanyagihugu badahengeshanya gutabaza. Abanyagihugu bo mu bisagara vya Makumbo, Bera ndetse na Makumo nabo nyene bafise ubwoba ko abo bagwanyi bashobora gukora ibitero iwabo. Muri Nzero guheze teritwari ya Mambasa yarakozwe ko ibitero 4 n'uwo murwi witwaje ibigwanisho witwa ADF. Abantu batari munsi ya 18 barahasize ubuzima kubw'ishirahamwe rishasha ryigenga ryo muri Kongo. Iryo shirahamwe ryongera koko hari amatungo yibwe, amazu araturirwa. Dusaba igisirikare gufata nka nkama ugutabaza kw'abanyagihugu. Turasaba kandi ko abasirikare bokongerezwa ibitigiri muri sheferi ya Babira Babombi hagakorwa n'ibikorwa vyo gukizura hagati mu mashamba mu gihe abanyagihugu batabaje. Uko akaba ariko iryo shirahamwe ryigenga rivuga. Kuva mu ntango z'umwaka uwo murwi witwaje ibigwanisho wa Uganda ADF waragwije ibitero kubw'amashirahamwe yo muri Ituri. Ibitero bitari munsi ya 23 vya ADF vyarakozwe. Hari ibitigiri vy'abasirikare batari munsi ya 80 bishwe. Uko akaba ariko bishikirizwa n'abarongoye amashirahamwe yigenga mu makomine ya Oicha, Mangina ndetse na segiteri ya Beni Mbau. Kuva mu mpera za 2021 ibisirikare vya Uganda na Kongo biragira ibitero ku birindiro vya ADF muri Ituri. Abasirikari benshi barishwe, abanyurujwe harimwo abakenyezi baturuka mu bihugu vy'akarere k'ibiyaga binini baratabarwa. Ariko ivyo ntivyabujije aba ADF kubandanya ibitero vyabo muri ako karere kayereramwo imirwi yindi yitwaje ibigwanisho yo muri ico gihugu. Rimwe na rimwe uwo murwi ufatwa na ONU, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'akarere nk'umurwi w'iterabwoba ukora ibitero muri Uganda. Umukuru w'igihugu ca Uganda Yoweri Kaguta Museveni yarakeje igisirikare ciwe kuko cabohoye abari banyurujwe benshi harimwo n'abarundikazi.
ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye hariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza nawe ukoresha YouTube y'icongereza haraba handitse ijambo subscribe urafyondako nawe ariko nanone ukoresha YouTube y'igifaransa haraba handitse ijambo s'abonner urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza ndakwipfurije kubandanya uragira ibihe byiza ndetse n'umunsi mwiza